Wayibona turi mu mazi ko mubibona nagati muri quartier sinzi ko kwekana n'inzu hari bakazibona n'abantu miryango yarama gisohoka abangira n'abari bose bari bwa imodoka yagumye ndayibona abantu bose ngapa bagumyeyo bose abana bagenda kwishuri n'ubwato bakazura n'ubwato kwishuri n'ubwato akasa n'ubwato mama we bigenda kwatara saa moya na nusu n'amazi mumva yavuye kuki aya mazi nakari mu Gatumba nkuko bwo mabibona Gatumba ho rero n'ibindi bintu Hello bakozi Black TV ndabaramukije bamwe byo gukora vyose www.blacktv.com Instagram na Facebook nico kimwe uyu munsi twashatse kwishikira mu Kajaga aho mubizi neza ko amazi gihe atera Kajaga sine Kajaga gusane mu Gatumba canke hano hose hegamiye nubwo kimbibaza Tanganyika gushikino saha ntakiturabona impamvu neza exactement ituma amazi aba menshi gusa no muri twashije kugira tuhashike kugira ngo namwe mushe kubibona ngeko vyiko biragenda murabona amazi nyuma yanje bimeze andi kwishuri imwe yo mu Kajaga n'abanyeshuri baciga n'abari mu hagikora bagikora kw'iryo shuri kubera amazi yabaye menshi cyane katubarike gatoyi mu gihugu gatoye murabe n'ingene n'ubwato bucagati y'amazu ibintu bimeze nk'ibitangaje no bivuga rimwe na rimwe kubera yuko n'ibintu bigoye cyane kutahura ngene ko biragenda ariko ndazi maza kuryoba n'ingene ko biragenda n'ushaka gufasha wese ashobora gufasha biciye muri no video yacu tuzabereye kamwe kano kanya ubwo ndazi yuko abantu babaye ni benshi cyane ariko barimuka abandi barabayoboja kugira ndibazofasha n'ibwishi bukenewe ndakunda cyane bandamutwikirana merci beaucoup. Wayibona turi mu mazi ko mubibona nagati muri quartier sinzi ko kwekana n'inzu hari bakazibona n'abantu miryango yarama gisohoka abangira n'abari bose barimutse ntitubizi barimutse cyangwa ngo bagumye indani nta ubizi abajya hose amazi yaba ikibazo kabisa urako abantu bakeneye ubufasha uko biri kose n'abantu bakeneye ubufasha yuko amazi yabaye menshi
Ne abantu bose bagiye barimutse yagiye muke. Bose barigiye. Uyu niwe yasigaye uyu. Uwo yasigaye. Uyu uwetaje. Yavuze se bari. Yavuze? Yavuze ati mama batihuse kuyimuka ati je nzoguma aha. Kandi amazi ariko atera duga. Aduga hejuru muri etaje. Teraza. Nasohoka gutaja gute? Asohoka. Oya amazi ariko atera yongerekana. Bwato imodoka yagumye ndayibona. Abantu bose ngapa bagumyeyo. Bose. Abana bagenda kwishuri n'ubwato bakazura n'ubwato. Ngaya kwishuri n'ubwato akasa n'ubwato. Mama we. Bigenda kwatara saa moya na nusu. N'amazi muvyo mumva yavuye kuki? Aya mazi. Ni bisizi. Bisizi niyo kuzi rucha ramene. Hariya muri Kongo no mu Rwanda. Muri Kongo no mu Rwanda. Yesu nakumengo yari hejuru ku mpoma yibona hanya hose ku mpoma. Agwe karapunguka. Ariko arangerekana. Naraho ahantu hari imifuko. Ya mifuko imwe baca ko hejuru. Ngo barazifata kibanza. Abo nabari musino etaje yoyo. Bose. Safuriya. Abo mutadama yarakatwa ahamwabona ahantu. Kare mama site baromotse bamo butike. Bose. Ikibazo ndakurahiye kabisa. Uyu niwe y'inanasi. Wa. Ano karunya kinyinya aha mu mazi. Mu gutacha mu mazi no mu kugenda cha mu mazi. Era uyu none uko ataretaje acaga amaguti. Mutege fondation ndende. Ntiyashikiriwe rero. Ngwane kabisa. Ntakorambura ho kubyuga amazi ashe kuhava. Gamazi ashobora guhava. Hari ikintu gihari. Aburinga burimo. No gutenyenya gusimana. Nima kurinda imare kabikora. Nta muntu yogana ngo arayakorera. Ashi. Niyo z'abanyameri. Hano bana mwe muzogwara mwaba. Muya matwate yesara. Atwarete. Yosara. Ye. Kitabu. Ana kimwe. Kamera yo hepfo na. Hari hepfo. No ubwato mu rumengo nanye. Namwace mwironkere diriba ashaho. Gashatwagira. Nubwato bw'amataka bwace buza ngaha bwose. Abonye bu. Anakimwe. Hatudugira. Ubu turi ku nzoka hamwe bita ku nzoka. Aha namwe hahora. Anya ariko babona hajya. Hamwe hahora umufurege munini gose ako nanye wararenze. Nani barabajya ni barabacamwe imodoka. Bayita ku nzoka. Ku bantu bahazi barahazi abantu Kajaga. Naho. Naho turajana wewe. Okay. Hey. Sawa. Okay. Okay. Yamaze yapungutse. Yapungutse ahubwo ni hariyo. Ngoma yiyongera. Azapunga wange yiyongera. Azapunga wange yiyongera. Yari yapunguye kwiyongera kubera ejo yari yapungutse gose ubu tubona umenga ari karaduga tena. None mfise ikibazo. Ewe. Yo. Ne amazi mwe mumva neza hari abatubwiye ngo amazi ngo ni rusizi ngo yabaye nini ngo imvura yaguye mu nehega. Mu Rwanda ngo muri Kongo. Rero imvura iguye mu mazi ngo acaba menshi ngo acamena ngo aza ngwino. None wowe nawe ngahe no bavuga gute ngaha ku nzoka? Nkaho sanzu yakoramo ndaza babimenyereye. Turabona ukunge namazi apfungutse turabira kwizo nzu.
aha yarapunguka agenda yururuka izo nzizonye izo nzu zamaze kunyika aya niho yagarukira ajya rero ajya amazi niho yagarukira hariya ajya amazi hajya niho yagarukira kujya etajubona niho rero hano batari bapfuye barimuka baragiye n'imyaka nta muntu n'umwe akiriyo ntawe akiriyo ni hatari ziriya zose hariya ziriya zose hariya anya hahora na Mohamed Mutama yaragiye ingorane kabisa niyo byatamuva ryari ibi inye jewe mpaye ndabiraba bimeze uko nawe zohera gute nuko babibonaho guhera ahubwo sinzi ikibazo cy'uhoraho gusa amazi urabona imana aha yapunguka abantu babyuka mu gitondo kumvira babona yongeye kugwira urumva rero kandi urabona n'imvura iwacu imvura yari kirapunguka imvura ariko kubera iyo nyigumye igwa mu za Kongo no mu Rwanda amazi nizo bituma atera aba menshi Jesse ko atabara amazi ari muri Kongo no mu Rwanda gwe hari yanza inadushikira gute mu Burundi naho ahubwo biratangaje kuko urabona ukungene numva umutoni umaze kuzura wahari anye kamani umutoni wa uko Kongo iyo wuzuye utuhenurira hamwe na kamana kivu bacahenera mu y'urushize ama rero amazi rusiza acaba menshi akaca apasura akanyisho gituma ubora acatera hino mu Rwanda amazi acaba menshi gose akaca atera no mu mitano bavuga ngo bavuga gute bavuga ngo asi n'umugani wa nango we n'ugute benje mugani ngo wallahi mungu ayovuga nati bakabisa ndabi chungia wevure mu banka ngaha mama we ntitugweyo ama namwe mwacu mubitomboreramo ahubwo se gutombora yaba imana byokunda bagarishe kabisa kuko abarushe ni benshi muga namwe urumva ko bironkera kanoti urakora mu bisanzwe kaya amazi ugiye kuraba ego muraduhereza sensa ariko natwe murabi nkuko hagaze ufasura hariya aya mazi kuri sensa n'ikindi kibazo none gashaka mu mayashize tete tuyashinze amahera si mu mayashize ni mu mayashize amahera y'ico gitigiri niho ufata bisi uja muri ville ari amajana cyangwa amajana biva niyo juva muri mu ico girero mushize amati ntakurenza nyene nuko nyene kandi amatwe mutwara weva mu gitondo shaka umugoroba muzamucira ngana gute menshi none guca nk'amahera mvugo naje mu gitondo maze kuronka 4000 yombe bine uza kubona ne buzakwira afise menshi ngaha usura ko kuronka 10000 hari n'abayarenga ariko kubera amati ari menshi Rema sinkakare kubera hari abantu batanguye ndahari nk'utwacu tubiri ariko amato ni menshi ararenga hasi muri seze amato seze urumva no kugabura uroshe bitanu nuhanahana n'ubundi niko gitubona ubu bafatira ku musta mata chama hagati y'amazu kabisha Assalamu alaikum poleni sana na yateye ndabira kabisize ingorane iyo yaca nabiha no kuvyubaka atanabitangura izuba rirakubita cyo gutana nta n'imvura ikiranagwa mani BJ harasanga imvura iguye ibazewe ndabira vraiment ndabire ahaca imodoka kare none hari mwikabu mwibarabara guverineri yakoze kwe ngaraho azikariye ntaco sha nta kibazo nta kibazo turi ngaha anye bigenda Be guverineri w'untuzenya wa Bujumbura ari ntiyaba ngaha ashinzwe arahige hariya nk'abacimukira abantu bose kwezi tutabishanye rero ndakora ikintu kimwe we twase gusayisha kugira ngo ntibakubwire ukoze amaturu menshi
ushaka kwinjira ngaho mugomba kwinjira indani ariko indani rero indani yo kugenda turagenda ari ahantu hafata kubyo duhagazemo two twago ejo twaca ngaha bigi twebwe mugiye he tugiye gufasha undi mu kigo mujama gutwara ibintu we dogo hange dogo oya va mu nzira hehe we betwe nawe z'umukobwa ni hatari nibiyashu udakurahiye ni sawa boss meze neza bore sana muti zingoa ni ngorane kabisa abagabo bakwa tujya kamahera ndakera none n'amafaranga mu profita desordre kabisa mwebwe hey natwobaha reka ivyo bintu hano bantu urabona ko bameze cya kinogo kiringa sha kinogo ikinogo kiraho nico gituma mpaye nshaka wanga twogwa nitwova mu cya kinogo ndakura yagomba njabu kimuga turenganye nzu ngaho gato n'uburengane aya hano hey twinjire reka nka tutoja hasi gatuje hari gatura hameze gute oya ndabazaro kunyene kya kinogo ejo nanga ko tucamwe bawo watugiciyemo kiriya uri si gutaya hejuru yacu situye hejuru yacu nyene kya ari kinogo je kireha yo numu ahanye dubuvure aha ko tuye hejuru yacu ahubwo abashinwa bo amerikana papa arakwita n'igiti gaherera arakwita n'igiti gaherera yo kabisa yani nimbare pemaga irihe iyo ngaho muraceza mwebwe ndakera aratsko gahara kabu ngaho hey anye kuri nga ariyo nugo mukate rero kata n'ubundi mbega tugarukira he tugende turebe ko twinjira inyuma gata nko kariya
Umuntu urabarungitse none gute none mubarungitse mwebwe mukamusigaye niba mwicare gutyo ntihaboneka abantu bararira ndo bala gasha nakari mu Gatumba nkuko bwo mabibona Gatumba ho rero n'ibindi bintu navuga yuko ku bantu bahamenyereye mu Gatumba n'ahantu hazoza ahantu hanashaka amasitara akunda gutegana hari ryambere amazi hateka kesi ubunye byabaye wayo ko abantu bose bimutse bavuye nta mwana kibayo ndani mu mazu uzabuba baje cyane ko babiraba neza yuko aho kikigoye cyane kwihangana no gutahura ari hagati mu quartier mu Gatumba bango bashira he aha wogeye n'ahantu hari umwonga cyangwa umugazo mugabo n'amazi aca mwikatsi hagati uko mbona n'amazi ari indani ugarangira amazi agende kaca mu makatsi hagati mu bantu hano baba